Amahoro n'ikaze banywanyi bacu mwe mudukurikira muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye vyo ku mugabane y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya mwese kandi mudukurikira muri ngaha muri Afrika, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Inkuru iriko iranyuragirana ijya nino ku mbuga hwaniro, ku mbuga ngurukana bumenyi, haba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu bihugu vy'ibibanyi, mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu buraruko, mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbere no muri Tanzania, mu bihugu vyo mu karere n'imipaka yongeye gusubira gupfungwa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano bahejeje gufata ingingo ikomakomeye cane. Martin Ninteretse ari kumwe n'umukuru w'igihugu bakaba bafashe ingingo mu mutekano, ingingo ikomakomeye cane, aho basubiye kugara imipaka nk'uko vyari vyaragenze kuva mu 2015, aho imipaka yuhuza igihugu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda bari baraciye bayugara. Biraboneka ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakorana cane, bafashanya, barafise umujinya, barafise akangononwa, barafise agashavu kariko karaniga, aho yaciye avuga ko igihugu kibanyi c'u Rwanda cabahenze. Baragiye mu biganiro ariko ngo barabonye ko ivyo bari barimwo igihugu kibanyi c'u Rwanda carabahenze. Yavuze ko batazosubira kuganira kuko ngo ivyo baciye babona ari akamaramaza. Ngo umugwi wa Rede Tabara, ngo umugwi w'abicanyi, umugwi w'iterabwoba ngo waraciye uhungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo vyose biraboneka ko umukuru w'igihugu c'u Burundi afise urwango n'inzigo yanka abanyarwanda. Biraboneka ko ababeshera ko Rede Tabara yaciye ihungira mu gihugu c'u Rwanda, kandi ivyo ni ibintu bizwi. Aho Rede Tabara ibarizwa ni mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ivyo atawutabizi. Rede Tabara, umuhari urwanya ubutegetsi bw'igihugu cacu c'u Burundi, nawo wemanga ko uherereye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Incuro zitari zike canke akatari gakeya, umuhari wa Rede Tabara utera canke ugaba ibitero uvuye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, zaragiye bimenyekana bikavugwa ku mateleviziyo n'amaradiyo ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko vyaratangaje abenshi, vyaratunguranye benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi kumva umukuru w'igihugu afata ijambo akabesha ku manywa nyaruhangari, ku murango bose babona, akabesha mw'ijambo ritangura umwaka, abesha ko Rede Tabara yahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo ngo biraboneka ko hari abarundi bahungiye mu Rwanda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi we akaba abita ko ari abansi b'igihugu, ariko akaba bitirira Rede Tabara kuko abona atacaha kindi yoca abagiriza. Nta caha yo kwagiriza impunzi zahunze igihugu zigahunga politike mbi, politike y'agahotoro ngaha mu gihugu c'u Burundi,
iyo politike ikaba ariyo ipfunga benshi, ikica benshi, igahotora ikanyonya itunga ry'igihugu, atayindi n'intwaro y'agahotoro ya CNDD FDD. Umuharire de Tabara waraciye uhunga igihugu kugira ngo uko wabona ko abategetsi b'u Burundi bavyifatamo nabi, bashaka gutembagaza igihugu bakacijana mu manga, bivanye nuko umurundi wese ngaha mu gihugu c'u Burundi atafatwa kimwe, abenegihugu bose batari ku rugero rungana canke ngo baronke uburenganzira bwabo ku kigero kimwe. Hariho abasumvya abandi, abafise itunga, abafise inguvu, baracinyiza abenegihugu ba ntaho nikora abo hasi. Intwaro y'agacinyizo rero ya CNDD-FDD, intwaro y'umukazo, biboneka ko mukuru w'igihugu c'u Burundi nawe ayishigikiye, yabuze ico avuga, akaba yanka abo baciye bahunga bagahungira mu gihugu c'u Rwanda, ariko u Rwanda rukaba rwaranse kubatanga ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikaba vyaraviriyemwo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kubesha amahanga, akabesha abarundi, mbere akabesha ko igihugu c'u Rwanda arico giterera umuhari Rede Tabara, ngo kikanabaha imyimenyerezo yo kuza kwica, aho yaciye avuga ko ngo nibo bafasha abo bicanyi, babahaye imyimenyerezo n'amasomo ukungene bazokwica abantu mu Gatumba. Ivyo biravugwa ko umukuru w'igihugu yaciye abivuga aho Rede Tabara yari yaraye igavye igitero ngaho mu Gatumba, ariko Rede Tabara ikaba yaraciye ihakana ko atariyo yaciye yica abenegihugu, ko igitero bagavye ngaho mu Gatumba bagwanye n'abasirikari kandi aribo bari baje bateye, batigeze batera abenegihugu. Ni kimwe n'igitero cabereye kw'ipozisiyo ya Kajeke, kuruzi Kajeke, n'ikiraro kikasitugwa. Ivyo vyose umukuru w'igihugu c'u Burundi arabiraba akajiginwa, ivyo bigatuma afata ingingo itari nziza, aho kuri ubu ngubu rero baciye bugara imbibe zihuza igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Baciye bavuga ko uwurengana ku Kanyaru ashobora kuza fatigwa canke ngo ariko araburira umuntu wese yagomba kuja mu gihugu c'u Rwanda ko atagomba kurengana ku Kanyaru ngaho mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Yaciye avuga ko rero imipaka yose ihuza igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi iciye yugagwa baciye banavuga ko kandi batazi neza igihe iyo mipaka izosubira kugururwa. Benshi barabona ko bigiye gusubira kunyuka bikamera nk'ivyo mu mwaka w'2015 nk'uko imipaka yaciye yugagwa, bivanye n'uko abari bagerageje gutembagaza ubutegetsi baciye bahunga baja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ariko bivugwa ko batagihari kuko HCR ngo bamwe baciye baja muri za Amerika, abariyo baja gufata ubuhungiro. Ariko abategetsi b'u Burundi bo ntago biyumvisha ukungene abo baciye bagerageza gutembagaza ubutegetsi boba batari ngaho mu gihugu c'u Rwanda, ariko ngo ariho boba baraciye bahungira. Ariko amakuru amwe amwe akavuga ko abategetsi b'u Rwanda banse gutanga impunzi nk'uko Varisito canke leta ya Varisito yari yaciye isaba ko izo mpunzi zaciye zihungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda zohava zitangwa zikagarukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya azara gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza,
canke uwo bukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe turabakengurukira cane.